Reka ndakuramutse cyane ubwiza ino chaîne yanje Apo Business. Kanezere ko uri neza canke waramutse neza biravana aho tumbereye muri kano kanya. Nitwa Apone ni Kampaye. Ndacisha ibiganiro kuri ino chaîne yanje, ibiganiro bimeze neza. Bishobora cyo bifashije umuntu aba mu makuru atandukanye muyavuga ku isi no hino canke wanashaka no muri biganiro nk'iterambere, ikibano, ubumenyi n'ibindi bitandukanye. Ndabisha kuri ino chaîne yanje. Kanezere ko umeze neza. Ndaguha n'ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi. Muri video nto cyane ngiye tugiye gusangira ibitandukanye na muri kuri umunsi wa kabiri habaye ibidasanzwe hariya mu ntambara imaze iminsi hagati ya Israel, Iran na Amerika. Ubwo rero hari habaye ibiganiro aho Trump yari yavuze yuko ku munsi wa kabiri yatanze amasaha kuri 28 kugira ngo azobe yagirire nabi Iran mu bisata bitandukanye cyane nk'isata bitanga umuyaga nkuba, ibiraro n'ibindi. Hanyuma gutyo hasigaye amasaha nko kuri abiri gusangira ngo ryasanga atanga rishike, yavuga ko wewe Iran azomera nk'uyifuta azoyononera. Hanyuma gutyo tuzakona itangazo rishasha ribonetse rivugwa na leta z'ubumwe za Amerika, Trump ayirongoye biza kwemezwa ordini faso officielle n'ubutegetsi bwa Iran tera neza kuvyemeza ko ayo masezerano ko ariyo amasezerano ngo indwi zibiri kugira ngo bagirizo baganiriye ko bafashijwemo na Pakistan iri kirakora ivyo bintu. Nano warayiteze uko izoza kuzana gahengwe azotuma Amerika na Iran kumbwe baza kugira gano gahengwe, ariko ibiganiro bigiye kubera muri Pakistan bihagarariye hagati ya Amerika Donald Trump hamwe na uyu arongoye Mujtaba canke leta ya Iran, leta ya Tehran. No kuvuga ko rero bagiye kuganira barabe neza na neza ivyo Iran isaba, barabe kandi ivyo Amerika isaba, barabe ko bishoboka, barabe ko bikunda. Hanyuma barabe ko bo bikora kugira ngo intambara ishobora guhagarara burundu. Ariko muri kano kanya hatanzwe agahengwe k'indwi zibiri. Ntawuzi rero ko bizoba burundu ko zino ndwi zibiri zatanzwe. Turabona neza mbega zino ndwi zibiri hazovamo iki, mbega intambara igiye guhagarara burundu. Dusure twumve Iran ko habaye agahengwe, intambara yaheze narya hari hamaze igihe ariko araba imigwano cyangwa ingwano mwanya utari muto imisi 39 niheze hariya muri Iran hariko araba ino ntambara. Ubwo rero mu kurindira yuko kumburengeranyo baganira ko bizogenda neza, umurongo canke inzira yitwa Detroit d'Ormuz yabaye irugurugwa. Iran yemeye kuyugura kugira ngo isubire guhita ukuri kwamye, ariko irafise niyo Amerika avuze ati mukurindira rero bamurugurura ino nzira. Hama Iran yavyemeye, ariko ntawuzi rero ko nyuma yaho nyuma y'indwi zibiri ko bizoba byagenzeza. Ariko reka turindire kumbura zino ndwi zibiri mbega bazoganira kubiki, mbega Iran izosaba iki, mbega Amerika nayo izosaba iki, mbega ivyo Amerika izosaba Iran izovyemera, mbega ivyo Iran nayo izosaba Amerika izovyemera, mbega Pakistan zoshobora guhagararira bino biganiro Islamabad zobikora neza bigende neza imumvikanishe. Reka tubirindire neza kumbure bizogenda neza cyane. Ariko agataho Netanyahu umushikanganje wa mbere wa Israel bavuga yuko nawe nyine hagaritse no ntambara yo muri Iran gutera Iran, ariko avuga yuko wewe hagati yawe na Liban canke ku mugwi wa Hezbollah usanzwe ushikikiwe na Iran, ariko ari mu gihugu ca Liban. We yavuze yuko Netanyahu yavuze yuko wewe kuri izo bitero ku bitero byo mugwi kuri uwo mugwi bizobandanya ivyo bidahagarara, cyese gusa ko nyine yemeye guhagarika ibitero byo ngaho muri Iran. Ariko kuri Liban cyangwa kuri Hezbollah yavuze yuko agiye gukomeza atavyo guhagarika, ariko byose reka tubimire neza. Ubwo rero mu itangazo Trump yashyize ku rugango nibwo yavuze ati jewe nishimiye intsinzi, kuko avuga ko ari intsinzi yiwe yabaye kugira ngo Iran yemera ko baje kuganira. Ni mu gihe Trump yari yavuga yuko bariko baraganira Iran ikabihakana, ariko kumurengera ngo byoba byari byo. Iran yavuze bivuga ko nta biganiro ishaka intambara. Abari kuganira na Trump baramaze gupfa, ariko abahari no munsi nta biganiro bakeneye. Ariko byatangaje tubonye impande zose zivuga yuko hagiye kuba kano gahengwe k'indwi zibiri. Kandi turindire turezera neza. Ubwo rero abanyamakuru muri Amerika babaje Trump nimba koko nimba ubushobozi atari bwabigizemo kugira ngo Iran yemere. Trump navyakanye yavuze ati ego peut-être birashoboka ko ubushinwa nabwo bwarafashe Iran kumbure barabicarikana baravuga bati nyabona ngo abategetsi ba Iran nimwemera ibiganiro kubera ko nabo nyene Iran ntabwo yorohewe. Nivyo na Amerika rero birapfisha abantu, ariko nari nahavuga ko yorohewe.
uko biri kose ireve iraresiste ariko mugabo ibibazo byo byarayishikiye atakaje bitari bike uburo nta masezerano arabe guhagarika intambara kese bwaye indwi zibiri zonyine kabaye ariko reka turindire mbega indwi zibiri abizoba avyifashe gute kumure zogenda bimenyekana neza na neza kino bizoba bimeze nizo kurinda tukaraba uko bizoba byifashe nyuma ya kano gahengwe kindwi zigera kuri zibiri nawe araze ko bizonaba ariko ngira ngo ku mpande zose zo gushima mu gihe Trump yavuga we uko yishimye intsinzi ubwo abanyayirani nabo bamwe nabo nyine bagaragaje umunezero bamwe baravuga bati twatsinze kubona habaye kano gahengwe abandi bati turarosa gahengwe amabombe kumbure yo muri no misi tugiye kuyaruhuka basi n'indwi zibiri zonyine basi gacemwo zose no vyiza ariko kandi bavuga bati kuba ibiraro byacu bitagiye kubananya bisenyugwa kuba ibisata byacu canke bisata bi ama central atanga umuyaga vuba agiye kusubira kuronka ndahengwe ntagume asenyugwa n'amahombe ya Amerika nizo gushima zose rero nizo gushima kumbure za impande zose yaba Irani nibaza ko kubabaza gahengwe ibitombo rimwe nawe nyene eka na Amerika ntiyovuye ko tabitomwe gukora nyene ifisha abantu igapfisha igatakaza ibigwanisha igatakaza le materiel ariko nizo gushima reka turindire turambega zirungu zirizova mu iki ntawo kwigamba ya Amerika ntiyatsinze intambara yo na Iran ntiyatsinze intambara nagavuga bati Iran yatsinze twaryohewe kumura bari bashikira Iran cyane bashikira Amerika ngo intambara ngo yaheze ntabwo irahera kese kano gahengwe indwi zibiri gusa nta nuzi ko Iran itavitinya kumbure amakangisho ya Trump avuga ati mu masaha ya kanaka mutemeye kugura inzira ya Detroit de Hormuz nzoba Iran nzogirira nabi ntawe uzi ko ategetse bari natwa barabitinya byo nyene ntawo bimenya ariko reka turindire zose bizogaragara neza tuzomenya mbega habaye mbega vyagenze gute mbega imwendwi zibizobandanye inkuru Trump nako yabamaje bati none ga Trump hamwe indwi zibirizohera hanyuma ivyo mwavuga niko muzoganira ko ntibibe ho bizogenda gute Trump yishuye ati muzovyibonera ubwo rero reka tumira tuzovyibonera inyuma y'indwi zibiri tuzomenya mbega inyuma gahengwe vyagenze gute amasezerano ageze hehe mbega hari zo bahanye kuganira ko cyo kurabandanya tuzobona byose ko zogenda biragenda twizera ko byose bizogenda neza nizo tuzogenda duhanana kuri n'urugo rwanje Apple Business zose bizogenda bica ngaha bishasha bizogenda bica hano kugira ngo ukeneye amakuru yo kumenya ari muri kano karere uzogera ibintu bitandukanye twizera ko byose bica hano bizogenda bibashikira basangiza kugira ngo nimugende muburi zo mukeneye mumenye amakuru mbega bigezwe he kuri amasezerano mbega bari kwaraganira ku bitero biragenda gute reka ndagushimire umaze kugira sabone umaze gukena n'urugo rwanje wasonze kuri sabone ndagushimire gose ariko nawe utarasonda sabone nawe ntakawutofyonda kuri sabone hano kuri chaîne yanje bakurikirana ibiganiro bihaca ntaheka yo kwaza bakuzungukiramo cyane gusumba uko vyahora nkomeza kwashikiriza byinshi kandi ntegura byinshi kuri chaîne yanje kugira ngo umuntu wese akurikirana n'urugo rwanje agenda aronka byiza kandi akeneye reka ndabashimye cyane kuba mwakurikirana ikintu cya gucura umunsi muze kugira umugoroba mwiza mwakoze kubana nanje.